Turabaramukije bakunze ibiganiro vy'Isanganiro tubaha ikaze mu kiganiro Isanganiro ry'imiryango. Uno munsi tuganira ku bijanye n'uruhara rw'abavyeyi mu kwigisha abana babo kwambara bakikwiza bisunze imico n'akaranga vy'Uburundi. Uruhara rw'umuvyeyi rero rurakenewe cyane kugira umwana ashobore kumenya kwambara yikwije nk'uko imico y'abarundi ivuga. Barayamaze bati ijisho rikuraba cyane rikagutera kwambara canke kwikwiza. Uno munsi ibyo kwambara bakikwiza byo byifashe gute kugwaruka rw'Uburundi dufatiye ku kuntu abarundi bambara bakikwiza muri kahise. Iryo hindagurika mu nyambaro ryoba riva kuki? Uruhara rw'umuvyeyi n'uruhe kugira umwana ashobore kwambara yikwije? Icokorwa n'igiki muri kino gihe kugira urwaruka rushobore kwikwiza hubahirijwe imico n'akaranga vy'Uburundi? Ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Ndi kumwe n'abatumire bane. Hari Ninahazwe Florence Lorette nayo muvyeyi na rugo. Lorette ndakuramukije. Nanje ndakuramukije. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro. Murakaze cyane. Hari kandi na Augustin niyo ngabo serugo akongera akaba n'umuvyeyi. Augustin ndakuramukije. Nane ndabaramukije kandi murakoze cyane. Murakoze kudutumira. Nongeye kuguha ikaze. Murakoze. Turafise n'umuhinga mu bijanye n'imibano Perrine Ntomera. Perrine ndakuramukije. Ndakuramukije cyane kandi ndagushimiye ko wantumiye. Hari kandi n'undi muhinga yakurikiranira hafi bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi Honorable Ernest Nahimana. Ernest ndakuramukije. Amahoro neza. Ndakuramukije nawe. Kandi ndagushimiye cyane ko mwantumiye. Nongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Mu gutangura muri kino kiganiro turumviriza urwaruka ko mu gisagara ca Bujumbura rutanga ivyiyumviro n'umwihwezo wabwo kubijanye no kwambara bakikwiza. Ivyo kwambara umuntu akikwiza je ndayibona neza cyane kuko ubwa mbere bihesha agaciro wowe nyene wambaye neza ukikwiza. Ubwa kabiri biraza kuba bituma n'abandi bose muhura mubonana service iri kuratanga ahantu ugendera baguha agaciro. Barabona neza ko wahawe indero runtu, barabona neza ko warezwe neza, barabona neza yuko naho bwo bogutumira ahantu canke bakaguhamagara ahantu ugenda ukavuga neza ku kintu cerekeye kwambara batagucisha mu ijisho. Rero kwambara kwikwiza ndabibonamo agaciro ntangire cane gose. Ikintu bitwa ukwambara kwikwiza. Ukwambara kwikwiza ni ikintu nuvuga nti kera cahabwa agaciro cyane haba muri famille, haba muri societe, haba mu gihugu cyose. Ariko ubu aho isi igeze biraboneka ko kwambara ukikwiza byataye agaciro ku mpande zose. Kwambara ukikwiza byarataye agaciro ubu sinovuga ngo n'abakobwa gusa bambara impuzu ngufi, n'abahungu barambara impuzu zitabakwiye, n'abantu bakuze barambara impuzu zitabakwiye. Ariko ku ruhande rw'iwanje siko byari bikwiye kuba bigenda, uko byari kuba bikwiye kuba bimeze. Umuntu yarakwiye kwambara akikwiza. Kwambara ntiwikwize ubusa n'umuhwi utonoye. Umuhwi utonoye n'umuhwi udatonoye usanze ku meza ugasanga aho imihwi ibiri, umuhwi utonoye n'udatonoye wotora umuhwi wahe? Utora umuhwi udatonoye. Utonoye nawo ukawutamiye yarara kuko uba wataye agaciro si uba wawutonoye. Nico gihe rero umuhwi udatonoye ubusa n'umuntu yambara ntiyikwiza. Umuhwi udatonoye ubusa n'ujya muntu wa kera yambara kikwiza haba ku mukobwa canke ku muhungu. Rero ku ruhande rwanje kwambara ukikwiza byari bikwiye ku muntu wari we wese, umwanya wari we wese, kugira ngo duhagararire imico y'igihugu. Mu mico y'ikirundi, imico y'ukuri y'ikirundi abarundi ntibambara utubindo. Ivyo bindi vyagiye kuza kubera amajambere yatumye hazi ibintu vy'impuzu zimaze gushika mu nyuma mufonda ngo kwikwiza. Jewe rero ku bwanje kwikwiza kibaho ku muntu kubera ko umuntu niwe novuga ati amaze kwambara yumva ati iyi mpuzu nta mahoro impa, canke avuga ati je ku bwanje ni sawa, je ku bwanje ikintu cyo kwikwiza sinzi nico arico. Kandi noneho urumva baca bafatira ngo zudubuzu duto ngo zituma haba ngo kwipfuza ngo gukora imibonano mpuzabitsina n'ibindi. Ni bangahe baba bambaye zigenda zirakubura mugama bafashwe ku nguvu canke babikora mu gushaka. Rero nico gituma mvuga ati ivyo bintu byo kwambara sinumva ko vyari bikwiye guca bifatira ngo mico y'ikirundi kandi umuco w'ikirundi kwari kwambara kabindi. Nico gituma kwikwiza ni ku muntu. Mbega mvuye mu hano umva kuri jewe impuzu nambaye ari sawa kuri jewe, hanyuma ugaheza ukigira. Naye handi ho kwambara niyo ndende ni wayambara umwazoca
agira critique canke iyindi nico gituma kumva ko wikwije ni ku muntu kuko niba bavuga ati uwo n'umuco w'ikirundi niba yandike ko ico kinari umuco nande kugeza uno munsi ntaho vyanditswe ngo impuzu igera munsi y'amafi canke impuzu igendera kubura niwo muco w'ikirundi nibiri mu mitwe yacu gusa kubganje navuga ati ntavyo kumbwira ngo urumva ngo urambara impuzu iyi kuko uko vyari biri kera siku no munsi biri dende ngufi yimfata yindekura zose ndambara je kubganje ndabico numva uwo kima mahoro wa munsi canke ico numva nshaka muri jewe je sinambara kugira ngo nambarira abandi bashima abandi je nambara kubera jewe muri ico gihe ico numva uwo munsi cose cuma amaco numva nshaka nico nambara umuco mu ndondi je nacu mbwiye kubijanye no kwambara no kuri jewe ko ndabibona nk'umujene mu mico y'ikirundi mu karanga k'abarundi abarundi kazi barikwiza rero kwambara nkikwiza mba niyubashe uko wambaye ntiwikwize abantu bose bagenda barakuraba hari abutirimutsa hari abutsitaza kandi urumva n'uwambaye atikwije kenshi agenda aramanura kumva complexe kumva yuko umengo hari kibuze ariko kwambara ukikwiza uba wiyubashe kuko ugira itandukaniro muri benshi kuko urabona no munsi benshi bariko baravuga ngo bigezweho no kwambara uku kwambara rero nkikwiza no kuvuga mba niyubashe mba nihaye agateka kwambara izinkwiye jewe ku bwanje d'abord ndabikora kubera nubaha Imana hanyuma kindi naco ndubaha umubiri wanje ndawuha agaciro rero sishobora gufata ikintu nubaha ngo ndace expose ngo lo publique igenda iraraba ico kintu majewe nambara izinkwiye kuko nambaye izinkwiye bimpa agateka bimpa agaciro kuko nanje ubwanje ndiyubaha tugaruke hano muri studio aho turi kumwe n'aba batumire ikibazo ca mbere ndagihere kwa Lorette ni nahaza umuvyeyi na rugo uri kuraraba aho uherereye ibijanye n'inyambaro no muzi kugwaruka na cane cane bambaye bakikwiza aho bahirije imico n'akaranga vy'Uburundi byo bavyifashe gute uravye aho duherereye imico n'akaranga vy'Uburundi vyaratitutse abana bacu ntibacambara ngo bikwize iyaba bambara bakikwiza imico yacu yogumye yari imico ikwije imico yacu ikwije akaranga k'Uburundi kuko akaranga k'abarundi no kwambara tukikwiza Florence Lorette uvuze kwambara bakikwiza umwana w'uno munsi yotahura gute yambara gute kugira ngo yumve ko yikwije umwana wacu w'uno munsi mu kwambara barabira ndetse ku mbuga ngurukana bumenyi guko twebwe abavyeyi umenga nta ruhara tugifise mu nyambaro z'abana bacu bambara baravye imbuga ngurukana bumenyi twebwe ntitwitaho abo bana ngo turabe uko bambaye tubahe akarorero uko abavyeyi bacu bambara ndetse natwe uko twambara no munsi bona bambara gute ubaravye uno munsi usanga umwana yambaye ipantaro ugasanga agapira ko hejuru inda yose irahabona guhisha inda ca n'umukondo umenga uno munsi umenga niko karanga ku nyambaro z'abana bacu ku bana babigeme abahungu bo mbega bashikira bakambara ntibikwiza abahungu nabo nyene baramaze kwandukirwa ugasanga yambaye ipantaro nziza ugasanga gahuzu ko munsi niko kagiye hejuru ariko twari tuzi ko kaja munsi ikibazo kandi ndakerekeze kwa Augustin niyo ngabo liseru rw'umuvyeyi Augustin niyo ngabo aho uherereye ibijanye no kwambara kugwaruka gubona vyifashe gute muri rusange ngira ngo sinovuga ko abambara n'abari bo beshi ariko barahari aha ndabivuga kubera ko uravye abana tubarabira mu muryango mu rugo urabona abana batambaye neza batikwije tubana mu kibano ariko kandi turabaraba mwibarabara mu mabisi aho duca naho turababona ariko turarabira aho tugenda gusenga aho hose rero uravye urabona ko ibijanye no kwambara biriko biratituka mugabo nabo ko biratituka hariho n'abandi bana bacikwiza bacambara ariho nibaza ahanini twofatira kuri abo bakikwiza kugira ngo batikwiza nabo tugire ico dukoze ariko cyane nibaza ko uruhara runini cyane ngaturabigaruka ko nubwo abavyeyi ku mwana waja ku ishuri waja gusenga waja mwibarabara afise umuryango yego Peride ntomera urumuhinga mu bijanye n'imibano no munsi aho uherereye wumvise abantu uko bavuze ibijanye no kwambara bakikwiza
niye nsiguro uha inyambaro y'uno munsi kugwaruka. Urakoze kumbaza ico kibazo. Urwaruka rw'ubu rutsitazwa na byinshi. Mugabo urumva ko abavyeyi ariko bafise uruhara gukuza baragarura. Abana no kuguma tuza turagarura. Kwambara ukikwiza hariho ibihimba by'umubiri Imana yashize ahabona. Ntawe urabona agenda yifutse mu maso atari abayisilamu babitanguye bagasigaza amaso gusa. Ariko kubonekesha izuru n'umunwa n'amaso n'amatwi, mugabo hari n'amaboko n'amaguru, mugabo hariho ibihimba aho utegerezwa kugeza ibihimba utategerezwa kubyerekana. Kubwo ni kubirika abana bariko barambara uko kuntu Lorette avuze ati umwana ashobora gusanga w'umwigeme indiri hejuru umukondo atacoye mubariye. Aravuze kandi ko umuhungu kubona impuzu yo musi ihereza iri hejuru y'ipataro yari yambaye ataco bimubwiye biva hehe biva kuki ivyo no muri bimwe batangura kuvuga bayivuze kumwe yambara ico yumva kimuguye neza agakoresha umutwe wiva ku mutwe wiwe mugabo ntiyumvira kuraba umuryango ahari nk'ubu uduze ruguru iwacu ruguru iyo twavuye atari iby'Ibujumbura uratse kute abaruguru bikwiza bambara gushitsa ku jisho ry'ikirenga nawe ntushobora kugenda utikwije kuko baca bakujyanira inzara bose ugasanga bariko barakuraba bariko baratwenga cyane bakagwirira umuzingi iruhande. Rero ibyo ni kubera hariho nk'abibaza yuko batabigize babona ko batateye imbere ubwo nabwo n'ubujuju kubera naho kwambara ukikwiza warize amashuri canke warateye imbere ntivyerekanwa mu kugira ngo mu kugenda utikwije. Ubwo ruhara rw'abavyeyi rero nabwo umwana gukundiye ni byiza. Ngo hariho n'abavyeyi baba n'abanyene atariho bari ngo barabe ibiriko biraba. Mugabo hariho n'umwana yambara akaza akakwereka ati ma atubona nogenda gutya. Kahubwo atubona nikwije. Hariho n'abandi rero ataco bibabarira bagenda bareteta mw'ibarabara. Rero nibaza ko ibyo ari byo by'indero dutegereza gukurikirana kuva hasi. Kumbe turaza kugaruka ku Hokorwa kugira ngo by'ukuri umuco n'akaranga vy'Uburundi vyubahiriza mu nyambaro zo gwaruka gwa kino gihereka ngaruke ngaha kwa Honorable Ernest Nahimana umuhinga mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Ernest no musi twumvise abana icyo bavuga ko kujanye n'inyambaro ya kino gihe biha insiguri yihe inyambaro z'ubu kugwaruka ziriko zirigaragaza ko zitubahirije imico n'akaranga vy'Uburundi. Murakoze kuri icyo kibazo nk'uko abandi babivuze urwaruka rw'uyu munsi n'urwaruka rwakuze rusanga ibintu vyinshi harabaye iterambere haraje izo mbonesha kure haraje n'ibindi byinshi bisamaza kandi vyerekana abantu bateye imbere nkuko na twebwe twateye imbere twebwe twagiye mu nyuma zabo bagiye imbere. Uwo muzungu yatuzaniye impuzu yazikoze yahereye ku mpuzu zikwije yarambara akikwiza hanyuma rero haragera igihe agira ati mbega ko twebwe twikwije ubu ni hamwe umuntu avuga ati gusubira inyuma nk'ibirenge ku muzungu hariya mu bihugu vyabo hari gihakanya uwo ari we wese akikwiza agafuka umubiri wiwe hakagera n'igihe hashuha ukamengo ni ukwigina kugenda gusa. Twebwe rero iwacu tukamba tubona yuko zimwe abazungu amafoto baturungikira cyangwa ibyo tubona bambara bakikwiza ntitubiha agaciro kuko nivyo dusanganywe. Ukacumengo wa muzungu avuga ati uko hashushe cyane reka ngabanye impuzu nambara iwabo kugenda amenya n'ibintu bisanzwe. Iwacu rero abo bana kubera atacamira kubera wa muvyeyi atari hari ariko yerukanga n'ivy'ubuzima mugabo
uwo muvyeyi aho kuja kugurira impuzu umwana wiwe agahereza amafaranga ati genda uyigure. Ahari naho gasanga uyo muvyeyi nyene arafasha n'uwo mwana kugura izo mpuzu zigeraho. Kavimvura hoho uyo muvyeyi akaba ariwe atangura kugenda gusa imbere y'umwana. Rero abana bari mu ngorane nyinshi. Reka cingaruka ngaho kwa ugisaje kuvuga Ernest umuhinga mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi ati kumbure hari umuvyeyi ashobora gufasha uwo mwana we kugenda gusa. Niko vyumva. Uko nukuri. Nukuri kubera ko tuba turaka no kumufasha. Indero y'umwana ibazwa umuvyeyi. Umuvyeyi reka duhere mu nzu. Nega kubivuga. Ni se na nyina canke reka duhere mu nzu habari se na nyina. No kuvuga ngo umwana imbere yuko azosohoka akurira mu muryango. Akora abavyeyi bamubona, yambara bamubona. No kuvuga Madame Perine yakivuze ati umwana ava mu rugo aba bana bamubona nese aje kukivuga niwe bamugurira impuzu. No kuvuga iyo ndero tamuhaye nivyo nabambwira abavyeyi tubana hafi. Nimba umwana wawe umuhira umwambika ubusa none uzomubwira ngo niyambara kubera agiye kwibarabara. Rero bihera ngaho. No kuvuga ngo indero ibazwa umuvyeyi kandi umuvyeyi asa n'uwundi n'uwabande ariko kubera ko imico kubera ko igihugu tubamwo umwana w'uwundi aragoye siko kimwe n'umwana wawe. Ernest muri bajya barujya gwaruka bavuze bati mbega abakera ntibagenda bambaye tubindo. Ibyo nibaza ko wabivuze ngirasuwa kera cyane kuko tubindo je natwo nabonye. Kandi imyaka irikiraba 40 n'ingahe. No kuvuga ngo kubivuga rero Ernest abivuze neza. Mbega uwo muntu yambara iyo mpuzu itikwije agiye hehe sangapi. Nimba hari bazambara iburaya kubera ko ubushuye bwabaye murengera. None mu mugamba canke Bujumbura canke hariho ubushuye bw'umurengera bwo tumuntu agenda gusa. Kuko keje tubabona bashaka kuzimanura iyo bageze mu bantu. Kumbure Perine ni wakera yutubwira yuko kera bambara tumindo kugira dutahure gusumba. Bana je natwe nabonye ngo narabisomye narabyumvise. Uraje no kwatanguye kuza impuzu z'ibiti hama bagatinda bakadukorera izi mpuzu nk'izi twambara. Noneho twari dufise mu nyuma twaramuse n'ihinguriro ry'impuzu. Mugabe iyo tuziguze tuzisonesha gute tuzambara gute. Nibihe bihimba umuntu atafutse vyotsitaza abantu mu kibano. Ibyo ndazi ko bose babizi. Ibitsitaza umuntu ni byinshi. None nk'iyo umuntu naho yoba yambaye impuzu akaba afise impuzu yambaye impuzu mufata. Imwerekana uko yaremwe. Ntibikenewe ko arinda kwerekana uko yaremwe. Naho yoba afise amaguru meza ntibikenewe yuko abantu bari ku isoko bose babona ko bifise amaguru meza. Kuko ayo maguru azotahira umuntu. Ni Burundi bavuga yuko umugabo afise umugore umwe cyangwa umugore afise umugabo umwe utegerezwa kwambara ukikwiza. Kuko nawe biraguha iteka. Iri iteka riraho nyine. Reka nje kwa Ernest yakurikiranye ibijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi bajya bana bavuze bati mbega iyo mico yanditse hehe Ernest buduha umuco mbega imico irinda kwandikwa. Umuco n'imico ntivyandikwa biri mu ngendo ya misi yose biri mu vyo abarundi benshi burya ibintu tugendera ko uyu munsi ivyo dushima ivyo twita ivy'agaciro si twebwe uyu munsi tubibonye tuvyise ivy'agaciro nuko twakuze batubwira ko ikintu c'agaciro ari ukugira inyifato nziza ikintu c'agaciro tujanye muri ivyo vy'inyamaro ari ukwambara ukikwiza nukuvuga nkuko warubaje Perine gaha n'uyo muntu ahisha ibihimba vy'umubiri bigenewe guhishwa umuntu yambara kugira ngo icambere sinambara kugira niyambarire nambarira abandi nambarira abandi no kuvuga jewe nambara kugira ngo uwo muntu tuza guhura ubwa mbere abone ko ndi umuntu icya kabiri abone ko ndi umuntu w'ubuntu yikwije kuko ubuntu bubonekera hehe ubuntu bubonekera mu nyifato mu nyambaro mu ngendo rero umuntu atambara ngo yikwize ntaba ari umuntu akwije aba ari umuntu abuze ubuntu icyo aba bana bubu batamenya ni uko ubuntu ni ya ndero yo ku ziko n'uyo muvyeyi nta muvyeyi n'umwe arabwira umwana ati mwana uraberewe ari gusa
ndetse niyo yicaye nawe aravuga ati iyo nyicaro si y'umwigeme ariko aravuga bati uko guturagara si uko abarundi si umuco w'ikirundi rero ku ziko hajya niyo shingiro rya byose natwebwe rero turi hanze kumwe abantu urundi bavuga ko umwana atari uwumwe birababaje cyane uhura n'umwana ari gusa umukondo uri hejuru izo ntege ziri hejuru atambaye ugasanga bavuga ngo uraberewe ukabwira umuntu ngo araberewe ngo wambaye neza aho rero ubuhereje kumwica koko kuvuye umunsi umubwiye ko aberewe cyangwa kumubwira ngo ufise amaguru meza azayagendeza hejuru kuvuye umunsi kuzoshika aho kwamira uti mbega wagwaye mu mutwe ko mbona wazambuye ugenda gusa rero twebwe natwe turafise uruhara runini abantu duhura atambaye ngo yikwize urashobora kuvuga uti mbega mufasa iyo mpuzu ntusubire kuyambara uri gusa ubimubwiye naho wowe muri mubwiye rimugumamwo kandi n'uwo bahura wese acaguma araba yuko koko bimwe mu mbere mubwira ari byo rero Ernest ko bavuga mu kirundi bati imvugira kuyamara mugabo ikundwa nabake hari umuntu wo kubakwa kubwira iryo jambo ubonye atikwije si rimwe si kabiri ni kugira dukize urwaruka niko bizogenda nidutangura dukiza abo bavyeyi babo n'urwaruka turushikire umubwira uti mwana uko siko bambara izo mpuzu sizo yego Lorette ni nahazo inarugo umuvyeyi uno munsi uku kwambara abana batikwije batakurikije imico n'akaranga vy'Uburundi byo bifise ingarukiziye uku kwambara kw'abana bo batikwije twagiye kubana ariko n'abavyeyi na twebwe kuko bavuga ngo indero y'umwana iva hasi kandi no kuzigo hariho n'abana bambara guko babona n'abavyeyi babo bwite batikwiza hariho umwana n'umuvyeyi ubabonye mwibarabara bigoye gusobanura no kuvuga ngo nivyabandanya turafise ingeso abarundi yo iki ukuri tukanka kuvuga ukuri ukaraba ubucuti mufitaniye ugatinya kumubwira ko uko kuntu wambaye oya bisa nabi kubera ko wibaza ngo ni wamubwira hariho ikintu uza gutakaza ukatinya kumubwira uko kuri mugatembera uraberewe bisa neza ariko onagahemo umuguri kuramuhenda ariko aho ko mubandanya uko uwo mubwira uko kuri akajana uko kuri guko uzobukijije vyinshi uko kuntu abana none bariko barijukira kwambara batikwije nkuko biriko biragaragara kuri bamwe bifise ingaruka izihe ku miryango canke mu kibano ni ku gihugu birafise ingaruka mbi cane guko tuba twamaze gutakaza imico tumaze gutakaza imico no kuvuga ngo tuba twatakaje umuco akaranga biba vyamaze gupfa vyose umwana yagiye kurahura ubugugu ubwa mbere na mbere hoho ntibajije impamvu ijya mpuzu kenshi tubazigura muri aya mabara yaba rero twari tuzi impamvu abana bacu tukabicarika tukababwira tuti oya nyabuna mu rugo iwacu urugo mvuze urugo n'igihugu kirimwo twebwe twambara gutya twikwiza uko kubera ko arava muhira agiye mu ishure yambaye uko nta tegeko rimuhana araza gusohoka wa wundi nawe araza gutaha nasizwe n'amajambere kubera ko arazi ko umuvyeyi wiwe inyambaro y'umwana ntacivuze nta ngorane nimwe bimutera uyo mwana azoca agenda agure ya mpuzu yabonanye mugenzi we yamaze kurahura umuco mubi ni ukuvuga n'umwana wa wundi azovyara azokwambara kwa kundi guko arazi ko n'umuvyeyi wiwe namuvyaye nambara uko n'umwana wanje azokwambara uko guko naco bitwa ntiyarose gihanura Augustin Nyongabo riserugo umuvyeyi uno munsi y'inyambaro iri kiragaragara ko idahuje n'imico n'akaranga vy'Uburundi kugwaruka rumwe rumwe mu Burundi bona ifise ingaruka izihe ingaruka ni nyinshi kandi mbi kuko icambere mu bisanzwe uko inzungano ziza zirakuranwa zigenda zirahanahana imico n'ivyisungwa icambere no kuvuga ngo tuzogera ahantu abantu bibage ko abarundi bahora bambara
ibyo rero iyo ni ingaruka ya mbere mbi yo gutakaza umuco, yo gutakaza indero y'ikirundi. Iyi ni ingaruka ya kabiri, murabona uko umuntu atikwiza, nibyo urwaruka rwabuze ngo umuntu ntafatwa ku nguvu kubera ko atikwije, ntasambara kubera atikwije, ngo nta n'abambaye ndende bazikura, ariko umuntu atagenda yambaye aratuma abantu benshi bamwifuza, kandi muri abo benshi bamwifuza hari igihe asanga yatwaye inda y'indaro. Ico ni kimwe, nibaza ko kiragwiza ubuhumbu, kiragwiza ubusambanyi. Iyi ni ingaruka ikomeye, nibijanye no kugira ubuntu. Ernest yabivuze. Jewe mpuye n'umuntu atambaye ntangura kwiyumvira aho yarerewe, umuryango avamwo. Mpuye n'umugore atambaye ntangura kwiyumvira umugabo wiwe, ariko haragira igihe akamunanira, ugasanga rero abantu ntibakigira icitegererezo, ico bita reference. Ico rero kiba ari kibi cyane ku gihugu, ku buryo nama niyumvira ntibihashobora no kugera igihe ugasanga umuntu aragiye gufata ijambo mu bantu atambaye kubera ko vyabaye akamenyere. Niturahashika bwa tubiretse bizogeraho. Hari ahantu ubona umuntu kubera uwo muntu yavuye muhira abantu bamubona. Nigeze guhura n'umuntu hariya ku kiyaga, n'umuntu nzi dusengana mwishengero. Asanzwe nzi dusanzwe tumenyeranye, acaba ngo ntundabe ngo hatukuri beach. Ubwo aho yari yamaze kubera ko yagize amakosa. Bisigura ko rero yari yiteze cyo nza kumubarira. Ernest yayivuze birakwiye ko twebwe kugira ngo turinde izo ngaruka mbi, turakwiye kwamira. Iyi ni ingaruka ya nyuma, ni yuko biragora kumenya abagwaye mu mutwe n'abakomeye. Kubera ubundi byo kutambara twabihebeye abantu bagenda n'ubumuga bwo mu mutwe. We barashobora kutambara ko ntazi ahandi, ntazi gutandukanya ibihe. Rero hari gihe ubona umuntu ugasanga abantu ntibakimenya abantu bakomeye n'abagwaye. Pegene ntomera umuhinga mu bijyanye n'imibano, uno munsi ibintu byo kutikwiza kugwaruka rumwe mu Burundi bifise ingaruka izihe ku kibano? Je numva byinshi babivutse. Nko kuri cyo ahereje ko cyuko utamenya abakomeye n'abadakomeye, icyo ni ikintu cyiza cyane kukivuga. Mugabo uramenya yuko ubusazi umwe wese abufise, nuko gusa tutanganya urupimo. Hariho rero abasara cyane n'abasara buke ku buryo bw'uko umubariye ibyo mwavuze byo kuza turahanurana, ukabavuze ngo n'imvuzi ya cyane kugira gute. Ubu barashyiraho iyindi migani ikubwira ngo ibitakurabura abahasi, kugira ngo biyorohereze mu mutwe. Niyo abahenye abona ko ari afere, ko ari ibyiwe. Mugosi ibyiwe ni iby'umuryango, ni iby'igihugu, kuko uhenera abantu ntiwihenera. Nico rero abantu bakwiye kuza bararaba. Rero kugira tumenye nyene abakomeye ni ugukurikiza umuco w'ikirundi kandi imico myiza. Uruhara rw'umuvyeyi Gaperine ruhagaze hehe kugira ngo yigishe umwana we kwambara no kwikwiza? Nimba bivuze yuko duhera hasi, umwana ariko arakura ukazura mureka akagenda naho yabagiye mu isengero canke kuri plage ntacyo. Ubwo nko mu isengero y'abambara impuzu zirekuye cyane, ugasanga mu bitugu ubu basigaye bashonesha impuzu, ugasanga bambaye ukuboko kumwe ukundi kuri hejuru, cyangwa ugasanga bambaye ibyo bivuze byo kwerekana umukondo, baterekanye umukondo bakerekana umugongo. Cyese nzi ko badatinya no kugira umusonga. Hari n'abo baba bambaye ukagira umusonga nabo nukuri. Ibyo bintu je ndashimiye radio Isanganiro yabiga iri kiragira ibiganiro nk'ibi, kukubira abantu benshi ntibakigira icitegererezo ngo bamenye ico bubaha n'ico batubaha. Uruhare rero rw'umuvyeyi n'ugwike ukuzura raba byose, ukazura bahajya mwicaye muhira bakareka kuguma barabimbonesha kuri mugo bagahanurana hagati yabo. Kenshi abantu bavuye mu rubanza barashika bavuga ati wabonye umukobwa wa naka ingene yari yambaye, bakamuvuga ko yari yambaye neza canke nabi canke ko yaraheni. Ibyo rero kugira ngo byikingire no kwisonera, kuko umuntu atisonera ntashobora kwambara neza, ntashobora kwambara ngo yikwize. Kandi bategerezwa kumenya yuko
ngira nuko muri psychologie hari ikintu bitaro contrôle social hajya umuryango gumukuraba abantu baguma bakuraba kandi bakakuvuga ngura ziko ngaho baca babyorosha ngo uruvugo ntigonze umukobwa ngo babuze icyaje mugiye rero mu bihe nk'ibyo ibintu byose barabitorera umuti bagaca babyorosha mugabo rero nibareke kubyorosha mugo basonera imico y'ikirundi bikwize bamenye yuko bagendera ahantu batari mu ishyamba. Ego Ernest Nahimana kurikirana hafi bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi, inyifato y'urwaruka rwa kino gihe mu kwambara impuzu zidahuye n'imico n'akaranga vy'Uburundi ni yihe ngaruka bifise haba ku mico canke ku mibano? Babivuze cyane Auguste yanabishimangiye. Ingaruka mbi ni nyinshi. Ingaruka mbi ya mbere hoho niyo gutesha guhereza ishusho mbi igihugu c'u Burundi mu mico yacu, inyambaro y'abarundi n'abarundi kazi murazi yuko ari mvutano. N'umuntu agize ati ngiye ku rubanza aravuta akikwiza. Abanyakaranga barahavuye barabishira no mu nzino bakavuga ikibereye umugabo, ikibereye umwigeme, ikibereye umuvyeyi. Nta rimwe bigeze bavuga ngo umukobwa ngo abegwa no kugenda gusa. Ivyo rero iyo ni ingaruka mbi. Aha twebwe turi cirore c'u Burundi. Umurundi agiye ahantu ni cirore bitegereza akavuga ati reka turabe umurundi kazi ngena ameze. Ni wagenda rero uri gusa bagira ati bwabo n'abarundi kazi bagenda bari gusa. Urumva uraheje guhereza ishusho mbi igihugu. Ari naco gituma nawe abategetsi batokwisamaza. Nibo kwisamaza kuko nibareka ibintu bikabandanya bisubira inyuma nkuko biri ku murindi tugezeko ejo canke hirya ejo ntibaze batangare ari uko babonye ngira ngo Auguste yavuze ati tumenye abagwaye bashobora kuvuga ati igihugu c'u Burundi n'abasazi gusa kuko bitari bisanzwe mu mico yacu. Ikindi rero gikomeye cyane nuko iyi mico urugwaruka ntiruramenya ko gwitwa abarundi kazi, ntiruramenya ko gwitwa abarundi. Ubwa mbere no kumenya icuri rero barataye kumenya ico bari. Nimbura umurundi utezo ko kugira imigenzo nk'iy'abarundi, imico nk'iy'abarundi. Uyu munsi turi mu Burundi turabarundi tukagomba kwigira abakongomani, tukagomba kwigira abafaransa. Urumva ucubakabuze vyose. Ucubakabuze vyose. Akabuze vyose nako ni kwa kugwara mu mutwe umuntu atamenya ati nuko rero. Hanyuma ikindi naco ngira turaza kubishikako. Izi mbonesha kure zacu zo mu gihugu c'u Burundi, ndasubiyemwo zo mu gihugu c'u Burundi, ni muhereza umwanya ukwiye amashusho meza yerekana umurundi cyangwa umurundi kazi hamwe abantu bose bamaragira ati nguyu umurundi abushitse, nguyu umuntu yambaye nk'umurundi kazi. Ivyo tukabibona kenshi kuri zimbonesha kure z'u Burundi vyofasha mu kugira hakiri gihindutse. Mbega none uruhara rw'umuvyeyi nabwo nuruhe kugira ngo inyambaro abana bariko bagaragaza idahuye n'imico n'akaranga vy'u Burundi imire nk'iyi itorega umuti? Jewe nasubiyemwo umuvyeyi je nshaka kuvuga suwa maraso gusa. Umuvyeyi ni umurundi wese afise imico n'imigenzo y'ikirundi abizi, n'uyo muntu ashoboye kwamira ibara ririko riragwa. Uruhara rero muti nuruwe. Uruhara ubwa mbere ni kuziko, ariko burya navuze tuti umuntu atanga ico afise. Nimba ari umuvyeyi asanzwe nawe nyine atahora yambara ngo yikwize, birashobora kuba bigoye muri uwo muryango. Ari naho uwo mwana azoca akirira hanze, hamwe yosohoka hanze yambaye bagira ati subira inyuma bakamira, ashobora kuvuga ati mbega ariko ngena bakanyamira vyagenze gute. Agatima mpembero arashobora kubita ibweru akibuka ubwenge uwo muvyeyi. Hanyuma
agaheza akagira nk'abandi rero umuvyeyi kuziko naganirira umwana wiwe yuko umuntu afise indero kuko ijambo kurera rirakomeye cyane kurera no kuvuga guhereza intumbero kwereka inyifato ingendo ibereye umuntu w'ubuntu kuko icyo kintu baguma bagisubiza inyuma batagiha agaciro nimba avuga ngo iyi ni karanga muntu baraba mu maso Fernand yabivuze ati mu maso izuru kugira bamenye ko turi abantu karanga muntu baraba igice cy'amaso gusa mugabo ubuntu nabwo uravuye mu maso n'umubiri wose ujanye n'umutima rero umuvyeyi niduhaguruke guhera ku ziko abana tubabe hafi niko reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango turi ko turabira hamwe uruhara rw'umuvyeyi mwa kino gihe kugira ngo inyambaro ziri kugwaruka rumwe batikwiza bisunze imico n'akaranga vy'Uburundi ngo bishobore gutorega umuti turashari kumwe n'abatumire bane hariho Lorette ni nahazwe umuvyeyi na rugo hakaba nawe gitsani yo ngabo serugo akongera nawe nyine akamuvyeyi hariho na Perrine Ntomera ari muhinga mu bijanye n'imibano hamwe na Honorable Haneste Nahimana muhinga mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi reka nja kwa Lorette uno munsi n'igiki cari gikwiye gukorwa kugira ngo vy'ukuri abana ba kino gihe bambare bubahirije imico n'akaranga vy'Uburundi ikintu gikwiye gukorwa twakuze twumva ko umwana atari uwumwe tumaze kumenya ko umwana atari uwumwe dukwiye kuva hasi tukamenya ko umwana igihe cyose umubonye ukamenya ko uwo mwana ukamushira mu kibanza c'umwana wawe hanyuma twebwe abavyeyi tukareka kureresha abana imbonesha kure kenshi abavyemenga dufise nimba harimo amayinite ya Star Time umenga abana barafise ikibarera ntitugiha ikiganiro abana barekeranye imbuga ngurukana bumenyi ntitugifise intumbero yo gufata abana ngo tubaganirize tubagira abagenzi umwana kugira ngo umenye neza ivyo ni intumbero yiwe umugira umugenzi kuko umugenzi muraganira vyose rero nawe ni mwana amaze kuba yicaye imbere y'imbonesha kure akaraba vya bindi mama araza gusiga amahera papa araza gusiga amafaranga azorerwa n'amafaranga twebwe dukwiye kuva hasi abana bacu abana b'igihugu tukaraba tugahaguruka mw'iyo nyambaro mbere nka mwebwe amaradiyo n'amateleviziyo mukava hasi mugasemerera umuvyeyi wese ahari akumva igikorwa afise akumva ko akwiye kugarukira umwana iyo afise indero nziza bose baramutamara bakavuga ati nshaka kumera nk'ujya mwana wa naka natwe nk'uko bari bazi ko akaranga k'abarundi kwari kwambara bakikwiza n'amakunga akavuga ati uriya ahaciye bakabona ko ari umurundi ruguru nk'uko yabivuze Perrine yavuze ati barakugirira umuzingi bakagutwenga nino yaba tufise iryo shaka akaca akavuga ati ni sawa ugihega kibondo ngiye ku ishuri wavuye muhira akubwiye yego ati umuvyeyi niho yari akakubwira ati yego niho yari yabonye uko wambaye yego ariko jewe ndakubwiye kuri gusa ejo ni wahaca bazogusuka kwa amazi bazogutera itomati iyo mpuzu ntazoyigarukana guko azokumva neza ko ari gusa Augustin niyo ngabo ikibazo ni cyakindi no munsi umuntu yokora gute na cyane cyane abavyeyi kugira ngo vy'ukuri iyi ndero y'urwaruka rwa kino gihe na cyane cyane mu kwambara bidahuye n'imico n'akaranga vy'Uburundi bitorega umuti byo kubangirana ntituza kwimarira hano kuko ni byinshi ariko icambere no kwegera abana
abiwanje sindabashiramo ko ndabegera ariko imiryango myinshi yaritwararitse ubuzima bwa kino gihe bugoye usanga hari kurondera amafaranga ugasanga abana umuntu ntiyabegereye ico ni kimwe kubera hari gihe umubwira ngo ntiwambare impuzu akavuga ati bimbwira ukare ko atahora mbwira ico ni cambere kugira abana bagenzi ica kabiri ni kijanye n'ikiganiro sukumugira umugenzi gusa no kumuganiriza kubera ko iyo utamuganiriza ngo umubwire ikizira n'ikitazira kubera nico kibazo gihari abana ntibazi ikizira n'ikitazira ica gatatu ni kijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi umwana w'imyaka 2 ataka 3 atanga kumenya telefone ataka kwaka amatelefone tukazibaha akayirirwana ntumenye ibyo yaravye rero ico naco n'ikindi kibazo kugerageza kurinda abana amasanamu adahuye n'imico yacu aremvuga ku telefone kuri televiziyo n'ahandi kuraba ambega abana banje bako barabiki bako bakurikirana iki ica gatatu nibaza ko Ernest Honorable ayivuze neza nibyo hariho mu muryango tudashoboye kubera abana tubabara umwanya muto nk'abana bamaze kuja ku ishuri nibaza ko indero yo mu ishuri nayo nyene yosubirwamwo ku ishuri baragerageza kubera uniforme mugabo ahantu hose umuvyeyi yari mukina bava umwana suwumwe Augustin ariko hariho uniforme ngo umwana ashobora kwambara igera ku jisho gikirenge muga ku ishuri bakamutwenga ibyo bivana naho yagiye kwiga bivana aho yiga ukajana umwana wawe ku ishuri tariyo naho nyene biba bigoranye ariko cyane igituma bavuga ku ishuri umwana ashaka kumugurira impuzu ndende dora duhura mu ibarabara ukabona ko yayiminiye mu nda yayidugije kandi yari ndende aco gituma uruhara rwo ku ishuri no mu nzira iki bavuze kirakomeye mukuye mu nzira akabona yambaye nabi umubarire ageze ku ishuri kamubarira ahantu hose sanze bamubwira ngo yikwize azoheza yikwize rero no kuvuga ngo hoba n'ibitabo naho kumbure gusoma byagabanutse byerekana umurundi mbona iyo tugiye mu mahanga ahantu hose ushika mu hoteli mu ndege barakwereka umukenye ngena ameze bya bintu bambara mu mutwe umuntu muri Kenya nyene yambara ndege ishusho y'umurundi imeze gute haragatabo kamwe nabonye ko umurundi yanditse ngirani kanditswe ahantu heshi iyo bavuga imico y'ikirundi mu Burundi hari iki abantu boza kuraba hanyuma yakivuze Ernest ikindi kintu shokorwa mu binyamakuru n'abamenyesha makuru mudufashe ajya amasanamu kandi gamuzana nayo barundi kuko hari abarundi nabo nyene baririmba batambaye mugaca muyerekana avuga ati voilà abarundi nibajya no mwana wanje none papa kuri televiziyo ntibabonye naka ntibabonye nyene kararirimba no kuvuga ngo ibintu byose tubihurize ku muco igihugu kitagira umuco kiba gitakaye Ernest yayivuze no kuvuga ngo tugerageze imigwi yose dukorere mu bumwe ntihagire umwana sinda mwambike impuzu zimukwiye kwishura mu ati ico gihuzu we uruwahe urabona ngo ruhuzu wambaye yego kwambara hariho bujya kurenza urugero kwambara ngufi gusa hariho na ndende ubona ko irimwo amakenga kandi hariho n'abazitabura zari ndende ibyo byose no kuraba rero tuko turavuga kuyikwiza bifatanye n'ibintu byinshi yego bifatanye n'ibintu byinshi kuko hari n'undi muntu kwambara impuzu yikwije mugabo isamaza abantu ico navuze kudeviya canke kuja ku ruhande so kwambara ngufi gusa hari umuntu yambara ukavuga iki kintu yambaye n'igiki rero hari abantu bambara pena yavuze ati muri twoje hari ibintu bavuga abizi by'imico n'imigenzo hari abantu bafise akagwara bashaka ko abantu bagenda barabaraba kubera ko batambaye kubera ko bambaye akarato kadida cane avuga ati sinosha impande y'abantu ntibandabe kandi ko gushaka bakuraba si kukuraba gusa n'ikindi kintu ukeneye naco gituma niyumvira ngo abavyeyi abarezi abambo mu ntwaro abo mu mashengero abantu bose bagira urunani bakavuga bati turakeneye ko Uburundi bugira ishusho nziza Pene ntomera umuhinga mu bijanye n'imibano uno munsi ni gikwiye gukorwa kugira ngo urwaruka rwambara igwisunga imico n'akaranga vy'Uburundi biranduranwe n'imizi ku gataka ku Burundi kuranduranwa n'imizi biragoye no kugenda bukebuke kuko abarundi n'abantu bazi kwigana ibintu genda bukebuke mu gufise ihangiro ihangiro rero twese tubigize ko umugambi tugasenyera ku mugozi umwe tukamenya yuko urashobora no kwinjira muri bisi ugasanga abantu bariyo ntibikwije cyangwa ugasanga konvoyeri ntiyikwije mugabo akanaguhagarara no hejuru ukamengo ntacyo bitwaye
tukaza turakeburana muri ibyo bintu abarundi bakareka kuba bantirumveko kuko twese tubaye bantirumveko nta kizohanura ikindi iyo mico rero twe tukayubahiriza tukareka kuza turimura ibyo tubonye ahandi ibyo twavuze by'abantu bagenda batikwije hariho n'abambara ibyo bintu birebeye mugo impuzu ikayipfasuye inyuma kandi ikindi nacyo ngo n'amajambere nk'umurazoraba urabye hose naho bakumbonesha kuriwe barakunda kwerekana ibihimba by'abakenyezi nkwerekana amabere n'inkongoro y'umwana ariko barayerekana n'igiti n'inyoni bose ibintu byose abakobwa ugasanga niyo bariko bararirimba umuhungu arikwiza akambara ikositime ariko umukobwa ukamengo ategerezwa kwerekana ibyo bihimba nk'ayo n'amakosa rero umugabo ni ugushishikara tugasenyera ku mugozi umwe ibintu tubibona kumwe ntakizotunaniye. Ernest Nahimana umuhinga mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi ni igiki cyari gikwiye gukorwa kugira ngo iyi nyifato y'urwaruka rumwe rwambara rudakurikije imico n'akaranga vy'Uburundi bitoregwe inyishu. Ivyo gukora ni vyinshi ariko nariko ndiyumvira ndabona ko icambere gikwiye gukorwa ni bitutanguye. Ni iki gikorwa turiko turakora uyu munsi. Nugusemerera mwebwe mukadufasha ibiganiro nk'ibi bikaba byinshi ndetse mukanava ngaha twicaye mukaja hanze mugafata amasanamu y'abari gusa amasanamu y'abambaye neza kugira babone ko abantu badasa. Urumva mu bisanzwe abantu batanguye kwambara ubusa niko no bivuga nabo bantu badandaza imibiri n'ivyashara ubutwaye ku isoko uvuga uti nta wamariye birumvikana. Umva badandaza imibiri nibo batanguye kuzikura nibo batanguye kwambara ivyo bintu. Uwo mwana rero ntamenye yuko nimba abo bantu bambaye uko ntamenye igituma bambaye uko. Uyu mwana niyamenye ati nkambara ingufi nzoba ninje muri wa mugwi w'abadandaza imibiri ntazovyambara azovuga ati Jesse ni murabo kuko wewe akiri muzima. Ikindi cokorwa ni nabategetse nibahaguruke bagarukira imico n'imigenzo y'Ikirundi. Harigeze kuba hariho umutegetsi yatwara yari Mere de la Ville yitwa Kanyoni we yagendana umukasi asaza umuntu yambaye atikwije yaca yitabura yose ati washimye kugenda gusa reka ndagufasha ndagushikira hajya tashikanye. Kuri iyo ntwara ya Kanyoni abantu baravuye muri bwa bubindo bamye bavuga ububindo mu bisanzwe ni bavuze ngo abakera bambara ububindo yari iyo ntambwe tugezeko. Harabaye intambwe uko abantu bagenda bari gusa harabaye intambwe yuko abantu bagenda bambaye utuntu tunyegeza ibimba vy'irondoka gusa. Turatera intambwe turashikaho uko turonka ubwo bubindo turahisha abakenyezi n'abigeme barahisha amabere. Ubu rero twari twageze ku intambwe nziza aho uko abarundi baciye batora bati tugira dutore inyambaro y'abarundi barambaye baragize zijya mvutano barafata baremeza ko ari wo mwambaro mwiza wo kwambara umurundi akikwiza. Umuntu hato kwambara imvutano abanyokuru bambara ikintu bita maguduriya. Iguduriya yari yo mpuzu bashona kujya bashona ijipo igashika epfo ku birenge bagashyira umweko mu nda. Urumva yari yo aho yaba yambara muhira. Urumva rero abantu bari kwiza muhira bakikwiza niyo bagiye ku manza canke basohotse bagiye hanze. Rero kwikwiza gusa si ukwikwiza ruri hanze gusa no mu nzu erega ry'imiryango winjiramwo userutse ukagomba gusubira inyuma utingira ngo sanze bari ko baritegura ntibari bwaheze kwitegura. Aho usanga yaba umuvyeyi yaba umwana bose umengo bari muri bwabura yabushushe cyane bigana bamwe
baca no muri za nzuzi bogamo rero nukuraba neza umwana tukabatandukaniriza inyambaro y'umuntu muzima inyambaro y'umuntu w'umurundi kazi nkuko yarabivuze Auguste cyane tuzorabe ingene abarundi tuzwi hanze mbega uyu munsi nimba abarundi kazi baririmba bari gusa bazoca bavuga bati umurundi kazi ni kurya ameze yavuze ati abarundi nabo barambara bakikwiza umugabo bakaca bazana bakaririmbana n'abandi bari gusa rero abategetsi nibahaguruke amaradiyo musemerere natwe abavyeyi tuve mu gacerere yego murakoze rero no kuri izo ntereranyo zanyu duciye dusozera kino kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango cari gihagaze ku kurabira hamwe uruhara rw'abavyeyi mu kwigisha abana babo kwambara bakikwiza bisunze imico n'akaranga vy'Uburundi reka nshimire abatumire ni nahazwe Florence Lorette narugo akaba umuvyeyi wakoze kwitaba muri kino kiganiro ego namwe wakoze kudutumira reka nshimire kandi na Augustin Niyongabo Serugo akaba kandi umuvyeyi Auguste wakoze ku ntererano muri kino kiganiro mwakoze kudutumira nanje ndabashimiye kandi nibaza ko mu bitanguye muzobibandanye kubera ko ntibere gusa kubivuga mugabo turabe mbere ko yashirwa mu ngiro kubera ko Burundi bweje turabukeneye reka nshimire Perrine Ntomera umuvyeyi umuhinga mu bijanye n'imibano Perrine wakoze ku ntererano muri kino kiganiro namwe mwakoze cyane kuntumira muragahora gutyo yego reka nshimire kandi na honorable Nahimana Ernest umuhinga mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi wakoze ku ntererano muri kino kiganiro yego mwakoze kudutumira natwe turabashimiye kandi ndashimiye n'aba twasangiye ikiganiro nabonye ko n'abavyeyi barajwe ishinga nuko Uburundi bwogira ishusho ryiza mbega hari akamugira ko utera n'abavyeyi bariko baratega amatwi ikiganiro cyane no batera kamo ndababwira yuko ibi bintu bumva tuvuga mushikiriza bo bifata nka nkama bagatangura nimba batatevye kugira ngo turerugora kwa gwacu yego reka ndabikibanure naho butaha